ashimwe ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kubashitsi ku mazina ni Patrick Ndikumana. Nije tugiye kumara umwanya w'iminota mike tuvugana ijambo ry'Imana. Waturongoye mu mwanya wo gusenga kumbure abashitse bacerewe yadusomeye muri Yobu igice ca 38 murongo wa mbere gushika ku 12 kandi ayo majambo urabona ko ari amajambo adufasha kwiyumvira kuri Imana. Nguyo ninde azimanganya inama atabwenge, ati ngira nkubaze nawe unyishure. Uyu munsi rero numunsi umengo numunsi w'ibibazo, kuko naje ngira ntangure n'ibibazo. Yesu Kristo nigo rufatiro rw'uyu munsi. Turabe muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 16 ku murongo wa 13 kugeza kuri 16. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni ca 16 turahera ku murongo wa 13. Yesu aja mu misozi hera i Kaisariya mu bwa Filipo. Abaza abigishwa biwe ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo mwana w'Imana nzima. Imana ishimwe. Igihe Yesu yatangura ibikorwa vyiwe bwa mbere abantu ntibashoboye kumumenya, kakaba nkako igihe cyose akoze igitangaza yababwira ngo ntiyagire uwo mubibwira, ariko vyaratinze biramenyekana. Ikigira kabiri, mu bikorwa vyiwe abantu baramukunze kuko hari ico icatuma bamukunda. Hari igihe yabagaburiye imikate barahaga, baca baraza kumurondera ko bari bamukunze. Yesu arababwira ati, ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko mundondera kuko mwariye mugahaga. Nagomba nkubwire ngo turondere Yesu naho atoba arakora vya bindi tumwitezeko. Ubugira gatatu, mu gikorwa ca Yesu baramwanse. Bamaze kumwanka vyarangiye bamwishe. Ku majambo rero dusomye, Yesu arabaza ikibazo, akibaza abigishwa biwe, muriko murumviriza mwumva abantu bavuga ko ndinde? Yesu yashaka amenye uko abantu bamutahura, ko batahuye vy'ukuri ko ari Imana iri mu bantu. Haleluya. Abantu bavuga ko ndinde, baramwishura bati, turiko turavyumviriza. Bamwe bavuga ngo uri Yohana umubatizi, abandi mugabo baravuga kuri Eliya, abandi turumva bavuga kuri Yeremiya, abandi bakwihweje baravuga ko uri umwe mu bavugishwa n'Imana. Yesu arahindukirira abigishwa biwe, timweho tugendana, mweho dukorana ibikorwa, mweho muvuga ko jewe ndinde. Petero arongowe n'Imana, ahishuriwe na Mwemu, aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Uko niko Petero yashoboye kwishura ikibazo Yesu yabajije. Iki gitondo nagomba ngo twiyumvire ku Mana yacu. Bwa mbere Yobu ariko arabazwa ibibazo, kwari kubanza kwitegereza kuvyabona. Mbega inkingi zifasha isi zimbururiwe hehe?
mbega igihe nabishiraho wewe warihe? Kugira ngo ivyo bibazo abandanye yiyumvira ku muremyi wiwe. Ni naco gituma muri iki gitondo nagomba ngo twiyumvire kuri Yesu Kristo. Abantu bavuga ko ndinde, abantu bamuvuze uko biyumvira, na Petero hano aravuga ko ari Kristo umwana w'Imana. Ikibazo kigaruka iwanje nanje ati nawe ga ndi ku Mana uvuga ko Yesu ari inde? Jewe mvuga ko Yesu ari Imana. Imana ishimwe. Mvuga ko Yesu ari Imana. Imana nukuvuga ngo iba ifise ububasha bwose. Imana iba izi vyose. Imana ibera hose icarimwe. Kandi Imana irasengwa. Yesu ni Imana kuko mbajije Bibiliya nkasoma narabonye ko Yesu akwije ibi bintu vyose. Bwa mbere Yesu yahawe ububasha bwose. Turabibona muri Matayo 2:8-18. Yesu aravyivugira. Aravuga ngo jewe nahawe ububasha bwose. Apana hano kw'isi gusa, no mwijuru. Mwijuru no mw'isi nahawe ububasha bwose. Uriko uraraba muri Matayo 8 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4, turahabona inkuru z'umunyamibembe yaje kuri Yesu. Aramubwira ati mugenzi, ukunze woshobora kumpumanura. Yesu ntiyafashe umwanya wo kuvuga ngo data ndakwinginze ubikunde, ariko hano turabona Yesu avuze ati ndakunze humanuka. Haleluya. Ndakunze humanuka. Bisigura ngo mfise ububasha bwo guhumanura ibihumanye. Mfise ububasha bwose. Ndakunze humanuka. Umunyamibembe acara humanuka. Turabona kandi muri Matayo igice 8:2-3 kugeza ku 2:7, intumwa bari mu kiyaga ngo haza ingunza, umuyaga mwinshi. Yesu afise ububasha no kumuyaga. Arawubwira ati ceceka. Umuyaga urumvira kuko bivuzwe n'ufise ububasha bwose. Umuyaga uraceceka. Nagomba nkubwire ngo Yesu turiko turavuga uku yarari nuno munsi ni kwari. Icompa agahagarika imiyaga yose ku buzima bwawe. Aravuga ngo ceceka, umuyaga ucuraceceka. Si ivyo gusa, reka ducisha amaso hano muri Matayo igice 9 hoho tuhasome. Igice 9 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Matayo 9 duhere ku murongo wa mbere. Aja mu bwato arajabuka ashika mu gisagara ciwabo. Bamuzanira ikimuga bagiteruye mu nderuzo. Yesu abonye ukwizera kwabo abwira ico kimuga ati humura mwana wanje. Humura mwana wanje. Ivyaha vyawe urabihariwe. Bisigura ngo humura mwana wanje, ico kimuga n'umwana w'Imana nzima kuko Imana niyo muremyi. Arakibwira ngo humura mwana wanje, uri umwana wa Yesu. Humura. Kigeretse ko urahariwe ivyaha vyawe. Ngo bamwe mu banyabwenge b'ivyanditswe baribwira bati uyo ararogose. Igituma bavuga ko arogose nuko bari bazi ko Imana yonyene ariyo ishoboye guharira ivyaha. Ariko Yesu ninde ashobora guharira ivyaha? Yesu arababwira ati bamaze kumubwira yuko arogose,
Yesu amenye ivyo biyumvira arababaza ati niki kibateye kwiyumvira nabi mu mitima yanyu. Iri jambo ryari kubatera ubwoba kuko Yesu arazi ivyiyumviro vy'abana b'abantu. Yaramenye n'ivyo biyumvira mu mitima yabo, arabimenya. Acaravuga ati none icoroshe ni ikihe? Nukuvuga nti urahariwe ivyaha vyawe, canke nukuvuga nti vyukugende. Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, bunabwira ikimuga ati vyuka wikorere inderuzo yawe uyigire. Ndi kwijambo rivuga ngo Yesu afise ububasha bwose. Afise ububasha bwo guharira ivyaha, afise ububasha bwo kumugurura ibimuga, afise ububasha bwo kumenya ibibwina mu mitima y'abana b'abantu. Yesu ni Imana. Haleluya. Turavye muri Luka igice c'indwi ku murongo wa 11 kugeza kuri 15, turabona inkuru ngo yaragiye mu gisagara c'Inayini. Ngo ashitse kw'irembo hariho abari bagiye guhamba. Yesu ngo akora ku kigagara canke ku nderuzo, aravuga ati muhungu ndakubariye vyuka. Afise ububasha no ku rupfu. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo muhungu ndakubariye. Ntiyavuze ngo nkuko yavuze kuri Lazaro ati bimenyekane, oya, ariko aramubwira ko niwe Mana nyene. Avuga ati muhungu ndakubwiye, we wapfuye. Abwira ikiziga ndakubwiye ntivyuka. Ngo wari yapfuye aba muzima. Yesu afise ububasha bwose. Ako nakaranga kamwe mu karanga kerekana Imana. Yesu rero arafise ububasha bwose. Akaranga kagira kabiri kerekana Imana. Imana imenya vyose. Yesu arazi vyose. Turabibona muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 47 gushika kuri 49. Hano hari umuntu yitwa Natanayeli. Yesu abonye Natanayeli acaramubwira ati aravuga ati umwisirayeli w'ukuri atagiramwo ubugunge. Natanayeli atangazwa no kubona Yesu amuzi mw'izina kandi ari bwo bwa mbere bahuye. Natanayeli acarabaza Yesu ati wamenye hehe ga mugenzi? Yesu acaramumenyesha ko amuzi. Arakuzi aho uri hose, arazi ivyo urimwo vyose. Aramubwira ati Filipo ataraguhamagara aho waruri munsi y'igiti cy'umusukoni nakubonye. Yesu azi vyose. Turabibona kandi muri Yohana mu gice ca 4 ariya ku murongo wa 17 kumanuka, Yesu yariko aravugana n'umugore w'umusamariya. Yesu ariko aravugana nawe, aramubwira ngo genda uhamagara umugabo wawe. Umugore ati nta mugabo mfise. Kubera ko Yesu azi vyose, aramubwira ngo bivuze ko nta mugabo ufise. Kuko n'ufise wari ufise 5. Ufise uyu munsi sigwawe wabivuze ko. Umugore bimutangaza kumva Yesu azi nakahise k'abana b'abantu. Yesu arazi ivyo waciyemwo byose. Arazi kahise kawe. Arazi amagogwa yawe. Igihe wabicamwo hose Yesu arabizi, yarabibonye. Yesu azi vyose. Yesu arazi ivyo umuntu yiyumvira. Ico twakibonye igihe yarazi ivyo biyumvira mu mitima yabo. Igihe yabwira waramugaye ngo ivyaha vyawe urabihariwe, ngo Yesu aramenya ibiri mu mitima yabo. Ariko kandi n'igihe abigishwa biwe bari batanguye, kuko uko bamuziga bari bazi ko aje kubakurako intwaro y'Abaroma. Bari bazi ko ubutegetsi bugira butangure kugabugwa
batangura kubazanya ngo ninde mukuru. Yesu aramenya ibiri mu mitima yabo, aramenya ko mu mitima yabo bariko barondera ubukuru. Niho yaciye afata akana agashira hagati muri bo, abwira ngo ugomba kuba mukuru namere nk'umwana muto. Haleluya. Yesu arazi n'ibiri mu mitima yacu, imigambi yacu yose, ivyo tugomba gushikako vyose. Yesu arabizi, arazi imigabo iri mu mitima yacu, imigambi yose dufise arayizi. Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe, ari hafi yo gupfa. Muri Yohana igice cya 6:70 Yesu ngo aramwishura ati, mbega si jewe nabatoranije uko muri 12, ariko muri mwebwe, kuko Yesu azi vyose, ariko muri mwebwe umwe n'umugwanizi. Aho yavuga Yuda Isikariyote yagera azomugure. Yesu aramenya n'ibiri bwina ivyo umwana w'umuntu agomba gukora. Ni naco gituma nakubwira ngo muri iki gitondo imigambi yose uri kuriyumvira mu vyiyumviro nta muntu urayibwira, ariko Yesu yamaze kuyimenya. Ni naco gituma iki gitondo rya jambo Imana yabwira Kayini amaze kwibwira mu mutima umugambi wo kugirira nabi muri umunawe Abeli, Imana yamubwiye ngo icaha kibunze ku rugi, kandi nta wundi kirondera ni wewe, ariko ukwiye kukinesha. Yesu arazi ivyiyumviro biri bwina mu mitima yacu. Ni naco gituma utarakora ico kintu cereke Yesu uko arakizi wewe. Yesu rero azi vyose. Yesu ni Imana. Ikigira gatatu cerekana ubumana nuko Imana ibera hose icarimwe. Yesu nagomba ndakubwire ngo abera hose icarimwe. Aravyivugira muri Matayo igice cya 18 ku murongo wa 20. Aravuga ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje, nzoba ndi hagati muri bo. Turi hano, ari hano. Abari muri Methodist aho hiyo ni yari, abari muri Amerika niho bari. Yesu abera hose icarimwe. Muri Matayo 2:8 ku murongo wa 20 ararungika abigishwa biwe kwigisha guhindura amahanga. Arababwira ngo ndi kumwe namwe, apana uyu munsi gusa, iminsi yose. Yesu abera hose icarimwe. Uzogenda kwigisha mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu bumanuko, nzoba ndi kumwe nawe. Ntuze rero utinye, Yesu ari hose kandi ari kumwe nawe. Yohana 14:20 Yesu aravuga ngo ndi muri Data, namwe muri muri jewe, nanje kandi ndi muri mwebwe. Bisigura ngo Yesu ari muri Data kandi akaba muri twebwe. Ikirushirijeho natwe turi muri we. Ni naco gituma nkubwira ngo Yesu abera hose icarimwe. Ntawe ushobora ivyo atari Imana. Uyu munsi ndavuga ni Yesu ni Imana, sinkekeranya. Ubugira kane, Yesu arasengwa nk'Imana. Asengwa nk'Imana n'abamarayika n'abanyabwenge. Turabibona muri Matayo igice cya 2 ku murongo wa 2 ngo abanyabwenge b'inyenyeri barafata urugendo bagiye gushengerera umwami yavuze, bagiye kumusenga. Abanyabwenge b'inyenyeri baragenda gusenga Yesu. Yesu arasengwa. Uyu murongo uri mu Baheburayo turabe. Abaheburayo igice cya 1 ku murongo wa 6. Icete candikiwe Abaheburayo igice cya 1 ku murongo wa 6 ngo kandi ahizo kongera kuzana imfura yayo mw'isi, iti abamarayika b'Imana bose bamusenge. Bisigura ngo n'abamarayika barasenga Yesu.
kandi ndabibutse mu bayuda mu vyagezwe abisirayeli bahawe bavuga ngo niyagira izindi mana usenga atari uhoraho. Hano rero n'abamarayika basenga Yesu, bisigura ngo Yesu ni Imana. Ni naco gituma nagomba ngo iki gitondo tubandanye twiyumvira kuri Imana. Yesu ni Imana. Ikibazo kivuga ngo mbega wumva bavuga ko ndinde. Umwe wese azi Yesu mu buryo butandukanye, ariko nagomba ngubwire ngo ubandanye wiyumvira mbega Yesu kuri wewe ninde. Kuri jewe Yesu ni Imana. Bibiliya irabinyereka mu Bikolosayi igice cya mbere ku murongo wa 15 haravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, ivyaremwe vyose vyaremwe nawe. Vya bindi vyose iyo yabazwa ngo igihe nashiraho amatanguriro y'isi warihe, inkingi ifashe isi yimburiwe hehe, mbega inyenyeri zene na kuki. Ivyo vyose Bibiliya itubwira ngo niwe yabiremye. Yesu ni Imana. Niwashika muhira aho uri hose ukibagira vyose, umenye yuko Yesu ari Imana. Mu Baheburayo igice cya mbere kandi ku murongo wa 3 haravuga ngo Yesu niwe gukayangana k'ubwiza bw'Imana. Ndiko ndavuga nshinga ntahe yuko Yesu Kristo ari Imana. Ntuzusubire gukekeranya. Muri Tito igice cya 2 ku murongo wa 13 haravuga ngo Yesu Kristo yitwa Imana ihambaye, umukiza. Yohana icete cya mbere cyandikiwe Yohana 5:20 Yesu Kristo ni Imana nyakuri n'ubugingo budashira. Ikibazo rero kuri jewe ndacishuye, ariko ikibazo nagomba ndakibaze nawe. None kuri wewe waje mu ngoro y'Imana, Yesu Kristo ninde? Baza umutima wawe. Baza umutima wawe ati mbega mutima wanje ko tumaze kumva ko Yesu Kristo azi vyose, azi inzira zanje zose, azi iminyuro yanje yose, nivyo niyumvira mu mutima. Mbega mutima wanje Yesu Kristo ubona arinde? Mbega Yesu Kristo ubona yo gufashiki? Tumaze kubona ko Yesu Kristo ashoboye vyose. Aha twese tugendana ibibazo, twese tugendana imitwaro, ariko Yesu Kristo ashoboye vyose. Yesu Kristo kuri wewe ninde? Mbega urizera ko ashoboye vyose? Mbega urizeye ko ashoboye gukiza vya bindi vyananiye abaganga? Mbega urizeye ko Yesu Kristo ashoboye kukuvyurira urwaye? Mbega urizeye ko Yesu Kristo ashobora kukuburanira aho uri kurarenganywa? Yesu Kristo ashoboye vyose. Kuri wewe Yesu Kristo ninde? Nagomba ngo tuve hasi dusenge. Ico kibazo ucishure, ukaba wizeye ko Yesu Kristo ashoboye vyose, ukaba wizeye ko Yesu Kristo azi vyose, na vya bindi vyiwawe vyose abizi. Haguruka dusenge tubimubwire vyose. Yesu Kristo kuri wewe ninde? Tuve hasi dusenge Imana. Izake ashike hano umurongozi nigacika adufashe gusenga. Ariko birashoboka ukaburi hano mu vy'ukuri nawe Yesu Kristo wari umuzi kumwe abandi bamuvuga ngo none si umwana wa Mariya, none si umunyanazareti nk'abandi. Ariko nagomba ngubwire ngo Yesu Kristo ni Imana. Uhisemwo kumwizera uyu munsi, ndaguhamagara ngo uze umwizere. Yesu Kristo ni Imana. Yesu Kristo niwe nzira, Yesu Kristo niwe kuri, Yesu Kristo niwe bugingo, niwe nzira idushikana ugakiza nyakuri. Yapfuye kubwawe no kubwanje. Yesu Kristo ni Imana.
birashoboka ukaba ufise ibibazo ugomba kuririra umwami wawe, ngwino ubimubwire, utere intambwe ufukame, uririre umwami wawe. Ashoboye vyose, azi vyose, ari hose, akwiye gusengwa. Yesu nizira, Yesu nizira, Yesu nizira y'ukuri ija mw'ijuru. Nayindi nzira n'umwanya mwiza wo kuvugana n'Imana mu karanga ka Kristo Yesu, ngo arazi vyose, aba hose, ashobora vyose. Hari ivyo wagize amabanga, hari n'ivyo wiyumvira ko ari amabanga, ariko Yesu arabizi. N'umunyabubasha azura n'abapfuye, akiza ingwara, aremurura imitwaro yacu. Hari imitwaro wowe ufise, uyu Yesu arashoboye kwikuremurura muri kano kanya. Ubwo yashike i Betaniya, ubwo yaririraga mu mva ya Lazaro, yahamagaye ububasha bwe, Lazaro aba mu